Mbanje kubakaze inshuti banywanyi bacu kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba tujya tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Perezida Evariste Yahunze yaba yipfuza gupfunga abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Inkuru nziza kuri Perezida Evariste Yahunze canke ikaba inkuru mbi cyane kuri we. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru tujya tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Ese koko Rwanda Air yoba yishikiye mu gihugu cacu Burundi? Amakuru dufise na amakuru turuze kugaruka dutanga ko umuco kuri ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda umisi yaheze niho yashikirije ijambo rikomeye cyane ubwo nanone i Kigali hariko harabera amasengesho. Evariste Yahunze yasengeye igihugu c'u Rwanda yuko ari uwe mwasi umwe rudende afise. Ese koko umubano hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi wowe ugiye gusubira kumera neza? Amakuru dufise abanyarwanda bariko barahigwa nk'uruhigi nga mu gihugu cacu Burundi mu Cibitoke abatari bake bariko barabugwa irengero abandi bakanyuruzwa. Amakuru akomeye cyane twabatohorejwe n'amakuru turi buze kugaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tugatanga umuco kuri ivyo vyose n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. General Niyombare yoba ashikirijwe ubutungane. Amakuru akomeye cyane turonse mwibanga ntangere arateye ubwoba. Ese koko Leta y'u Rwanda yo kwemera kwivuguruza ku majambo akomeye cyane no gushira mu ngiro ivyo Perezida Evariste Yahunze yaruka gushikiriza ukuri n'ukwe kuri ibi vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi? Mbaye kaze. Eka rero nsubire ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagwe kaze kuri yumviriza amakuru yacu uri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura abakorera ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndada i Bujumbura. Muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ibibaye Bujumbura birateye ubwoba. Mbanje kugukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Inkuru yihuta idushike aka kanya turayitangurira ku ngingo nkuru tugira tubashitse ko kandi tuza kwibanda ko mu makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyipfuzo vya Perezida Evariste Yahunze mu kwagereza igihugu c'u Rwanda kuba co bagiterera mu hari w'inyeshambo RED-TABARA. Perezida Evariste Yahunze akatari gakeyi yibonekeje mu majambo akomeye cyane na cane yifatira kuganga ubutegetsi bw'u Rwanda amenyesha yuko u Rwanda ruha indaro umugwi w'inyeshambo RED-TABARA urongowe n'abagize urara rukomeye cyane mu mwaka wa 2015 mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bigaca vyanga. Ntayo nojamwe. Evariste Yahunze nk'urongoye igihugu cacu Burundi biraboneka yuko ibintu bejeje gukomera cyane. General Niyombare ashakishwa mu gihugu c'u Rwanda yashiriwe ko abatari bakeyi imbonera kure zarungitswe mu gihugu c'u Rwanda. Ubutasi bwacu bw'igihugu c'u Burundi bumenyesha yuko abatari bakeyi barungitswe kurondera amakuru ya General Niyombare mu gihugu c'u Rwanda. Inkuru y'umubabaro idushike aka kanya turaza kuyigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Evariste Yahunze yipfuza kurekura abanyarwanda mu nyuma z'uko u Rwanda nagwo go barushikirije abagize urara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi mwaka wa 2015. Nubwo biruko u Rwanda se gwo baruhejeje gufata iyihe ngingo ikomeye cyane. Rwanda Air kaba yishikiye i Bujumbura kugira ngo irabe neza ibijanye n'abanyagihugu b'u Rwanda baherereye nga mu gihugu c'u Burundi. Ese koko Rwanda Air yoba irungikwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo itahukane abanyarwanda bapfunzwe vy'akarenganyo? Biboneka yuko ari ingingo yafatwa na Perezida Evariste Yahunze. Amakuru akomeye cyane turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ibi vyose biriko biratangazwa n'abatari bakeyi birimwo igipfungu cyinshi cyane, ariko ngaha kuri Burundi News TV turi ngango tubashitse ko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Mbaye kaze kuri mwe mwese mumviriza amakuru yacu muri ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abari mu Rwanda. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira reka tuyatangurire kuri aya avuga na cane ku banyarwanda bo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uruhigi ku banyarwanda rureze ni mu nyuma z'uko uruhigi rwogo rureze
Abanyarwanda batari munsi ya 50 bahagaritswe. Ni mu nyuma z'uko ari mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. 46 nabo barirukanwa n'indongozi z'u Burundi kubw'ababibonye. Imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nibo bahagaritse abo bantu. Abo bahagaritswe bagapfungirwa mu gasho k'igipolisi imbere yo gutwarwa n'abakozi b'iperereza. Ubu bapfungiwe mu bibanza bitazwe. Birashoboka yuko igihugu cy'u Rwanda corongika na cane indege ziza gutahukana abanyarwanda. Inkuru ya Burundi News TV kubwo abanyagihugu abanyarwanda bashika 38 nibo bahagaritswe n'igipolisi muri commune Mugina. Ni mu minsi yeze bahagaritswe ku mitumba itandukanye y'iyo commune kuva mu umunsi wa kane w'indwi iheze. Umunsi hatangazwa ko imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugawe n'indongozi z'u Burundi. Abo bantu bahagaritswe bari bamaze imyaka myinshi baba imugina, niko amasoko yaho avyemeza. Bafise imiryango niko abanyagihugu bavyukanye kandi bavuganye na Burundi News TV bigana. Muri komine zigana na cane imbibe na Rugombo, abanyarwanda batari munsi ya 58 bahagaritswe hagati yo ku munsi wa kane n'uwa gatanu uheze. Abategetsi b'u Burundi nanone birukanyemwo abantu bashika 46 ku munsi wa kane n'uwa gatanu. Ubwa mbere 20, ubwa kabiri 26. Abenshi mu bantu bahagaritswe ni abakozi bakora akazi ka buri munsi mu mirimo, niko amasoko avuga. Nimba hari amatati hagati y'ibihugu hoshigwa imbere inzira y'ibiganiro hagati y'ibihugu mu gushira imbere neza y'abanyagihugu. Bihanurwa n'abahinga mu vy'imigendanire na cane abanyepolitiki bo mu gihugu cy'u Burundi. Bahanura President Evariste Yahunze kuba atarakwiye kwibonekeza kuri iyi ngingo ikomeye cyane yo kuremerekereza na cane no kubandanya abangamira abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi. Yamara abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda barameze neza. Kubw'isoko mu vy'umutekano abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonera kure nibo bahagaritse abo bantu. Imbonera kure nizo ziriko zirahabwa imyimenyerezo na cane ko ziteguriye kwivuna umwasi. Nemeye kubaha igiturire kugira ngo bandeke nitegurire neza kujabuka urubibe, niko umudandaza w'umunyarwanda akorera mu mugwa mukuru wa Rugombo avugana ubwoba. Yavuganye na Burundi News TV mu gihe yariko aratekera ivyiwe vya nyuma ku mugoroba w'uwa gatandatu. Ivyo vyose vyarabaye. None no gushika ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba imbere yo kugenda mwibanga ntangere abifashijwemwo n'imbonera kure yahaye amafaranga. Kuri ubu ngubu biroroshe cyane kujabuka mu nyuma z'uko ohejeje guha imbonera kure igiturire. Buramatari w'intara ya Cibitoke avuga ko azi ayo makuru ariko akavuga yuko adafise ivyangombwa ari vyo nanone burabwa n'iyo ngingo gusa. Clem Bizoza aragabisha abikwikira mu kiza. Ni mu nyuma z'uko abari kwikika mu kiza bose bategerezwa na cane gufata ingingo ikomeye cyane. Ibihano birategekanijwe. Nubwo biruko imbonera kure n'intakorwa ko mu gihugu cy'u Burundi ikibanza bapfungiwemo co bari iki. Abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi bapfunzwe nabi, bariko baratabaza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agire ico akoze kugira ngo asabe leta y'u Burundi itezurire aba banyarwanda bariko barahonyangwa mu gihugu cy'u Burundi. Abo bahagaritswe babanje na cane gupfungirwa mu busho bw'igipolisi muri ayo makomini abiri gushika kuri uyu munsi. Biravugwa yuko rero no kuri uyu mugoroba ibintu bibandanije. Urongoye igendereza mu Cibitoke Renovo nanone Ntungica Impaye yaciye aja kubatora. Bahagaritswe na cane bivugwa yuko rero imodokari zari zitwaye abo bahagaritswe zafashe inzira atawuzi iyo zigana. Amwe mu masoko mu gipolisi avuga ko bamwe barungitswe mu gasho kigendereza mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura mu gihe abandi bo bapfungiwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Desire Nduwimana avuga ko adafise ibibiranga nibo nanone bahagarikwa. Mu makomine atandukanye Kamabayi, Bukinanyana nayo nyene ahana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Abaturuka mu Rwanda bahaba bavuga bati turafise ubwoba bwo guhagarikwa umwanya ku mwanya uwo ari we wese kandi twobona ko ari muhira. Ihiganwa na cane ry'umupira ryakozweko. Ni mu nyuma z'uko iryo higanwa ry'umupira ryakozweko n'abategetsi b'igihugu cacu.
Hagati aho abakinnyi b'u Rwanda bateni nanone biravugwa yuko rero bari bagiye mu ihiganwa ryitiriwe East Africa Junior Championship mu nyuma z'uko mwaka wa 2024. Iryo higanwa bivuga yuko rero ryari ko rirabera i Bujumbura bafashe ingingo yo gusubira mu Rwanda batababwiye abatunganije ihiganwa. Ni mu nyuma z'uko abo bakinnyi nanone bagiye hagati y'isaha 5 n'isaha 6 z'uwa gatanu uheze bagiye batamenyesheje abatunganije ihiganwa ryarabandanije, ariko nanone igice ca nyuma ciganwa cabaye kuri uyu w'Imana uheze Burundi nibwo bwaritsinze. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko nga mu gihugu cacu Burundi duhorana intsinzi, ariko kuri uyu munsi turashobora kuzatsindwa. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. General Niyombare yobahuriye he n'icoba n'igishika President Evariste Yahunze afise. Munyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Inkuru y'umubabaro turaza kuyibashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ese koko General Niyombare arashobora gushikirizwa ubutungane bw'igihugu cacu Burundi? Ese koko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abanyarwanda barabandanya batotezwa bahunyangwa nga mu gihugu c'u Burundi, gupfunga bidasiguritse, ibindi bikorwa bitandukanye bigasitugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi? Biraboneka yuko umudayimoni yobaheje guhanga abategetsi bacu. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane twabateguriye avuga kuri President Evariste Yahunze, ubutegetsi bw'u Rwanda, General Niyombare, abanyagihugu bacumbitse ngaha mu gihugu c'u Burundi, abahawe indaro n'abakora ubuzi bwa misi yose. Mbere yuko tubibashitsa ko reka makuru yacu tuyabandanirize ku makuru avugwa hagati y'u Rwanda na RDC. Igisirikare c'u Rwanda cishe umusirikari wa Kongo agira kane. Igisirikare c'u Rwanda catangaje kuri uyu wa kabiri uheze ko cishe umusirikari agira kane w'umunyekongo. Mu itangazo igisirikare c'u Rwanda kivuga ko uwo musirikari yishwe yari yavogereye ubutaka bw'u Rwanda, aca arasa abasirikari bariko barakizura. Uwo nanone musirikari yishwe ari kumwe n'abandi babiri bahagaritswe. Igisirikare ca Kongo ntaco kirashikiriza gushika ubu. Itangazo nanone rivuga ko iryo sangani ryabaye hafi isaha 5 zo kuri uyu wa kabiri uheze. Kubw'urwo rwandiko abasirikari batatu ba Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda kuri uyu wa kabiri uheze isaha 5 z'umutaga. Ni mu nyuma z'uko imbere yuko umwe muri abo araswa n'igisirikare c'u Rwanda. Kuri uyu wa kabiri uheze isaha 5 z'umutanga biravugwa yuko abasirikari nanone batatu ba FRDC bajabutse urubibe binjira mu gihugu c'u Rwanda. Kuri uyu wa kabiri uheze isaha 5 z'umutanga abasirikari batatu ba FRDC bajabutse urubibe binjira mu gihugu c'u Rwanda, nanone muri districte ya Rubavu. Niko nanone vyanditswe muri iryo tangazo ritomora ko abo basirikare batatu ba Kongo bisanze bari neza muri segiteri ya Rubagu muri serire Rukoko mu gisagara ca nanone Isangano, ni mu ntara y'uburengerazuba mu gihugu c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikirana amakuru turibuze kugarukako. Aho hose hegeranye na cane n'igisagara ca Goma muri Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Abandi basirikari babiri b'abanyekongo na cane umusereje n'umuprocureur bahagaritswe n'abasirikare b'u Rwanda bariko nanone barakizura, bafashijwe n'abasivili bajejwe umutekano. Igisirikare c'u Rwanda cemeza ko abo basirikari batatu ba FRDC bari bafise inko yo mu bwoko bwa Kalash, ibikono 105 vy'amasasu n'amasashi y'urumogi, niko amasoko yacu avyemeza. Ayo masashi y'urumoge yoba yarafatanywe abo basirikari ba FRDC. Ku ruhande rw'u Rwanda nta numwe yakomeretse, niko iryo tangazo rimenyesha rigatomora ko amatohoza yatanguye. Abategetsi ba Kongo ntaco bashatse kubivugako. Uwo musirikari wa RDC yishwe n'igisirikare c'u Rwanda agira kane arashwe n'ico gisirikare c'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2022. Kuri batatu na cane barashwe ubwa mbere abategetsi b'u Rwanda bari basiguye kandi ko abasirikari bishwe bari barenzwe imbibe, baca batangura kurasa ibirindiro vy'abasirikari b'u Rwanda, abasirikari bagwo, abakozi ba immigration n'abasivili. Kuva nanone hasubiye na cane kwibonekeza M23 Kigali na Kinshasa ntibahengeshanya kwagerezanya na cane ugusotoranya.
uwo muhari wa kera w'abatutsi wasubiye gufata ibigwanisho mu mpera z'ibihumbi 2021 wagiriza leta ya Kongo kuba itarashize mu ngiro ivyo nanone wari wemereye na cane ku bijanye no kwinjiza mu gisirikare abo bagwanyi bawo ushigikiwe n'u Rwanda. Kubw'abategetsi ba Kongo niko bamenyesha, u Rwanda ruhakana ivyo rwagirizwa narwo ahubwo rukagereza indongozi za Kongo gukorana na FDLR bakozeho nyabwoko mu kubaronsa imyambaro, ibigwanisho, amasasi mu ntumbero yo guhungabanya ubutaka bw'u Rwanda. Ku nshuro nyinshi abategetsi bw'u Rwanda butangaje ko indege z'intambara za Kongo zarenze ikirere zikaja mu Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kimaze kurasa indege y'igisirikare ca Kongo ku nshuro imwe gusa. Tshisekedi yipfuza gutera i Kigali. Imbere y'itogwa ryiwe ryiyamirijwe, umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje muri Kigarama guheze ariko ararangiza kwiyamamariza amatora ko adategekanywa na cane ko ategekanywa gutera i Kigali. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba na cane bisome ku minwa yanje. Nzosaba inama nshinga amateka na nkenguza amateka nkuko ndabisabwa n'ibwiriza shingiro canke na cane nce nsaba uruhusha rwo gutanguza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Ndabivuze kandi ndazi ivyo mvuga kuko ndavyiteguriye. Niko vyatangajwe n'uwo arongoye igihugu kidashobora no kwikura ko umuhari wa M23 n'imirwi y'abagwanyi yo mu gihugu na cane haraheze imyaka itari mike y'ibiboneka yuko ico gihugu cirimwo na cane ibibazo bitandukanye. Yaranavuze amabanga akomeye cyane. Yaranavuze ibanga ati, ubu na cane ntidukeneye ko no kurungika abasirikari ku butaka bw'u Rwanda. Turi iwacu, turashobora kurasa i Kigali. Kubihe bitandukanye umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame yibukije ati, turiteguriye kwivuna kuva kera. Agatomora ko abarongoye inzego z'umutekano bateguwe kuva kera. Yariko aragira na cane ico ashikirije ku bucuti buri hagati y'igihugu ciwe na RDC. Izo ndongozi zo mu karere biracagoranye cyane gutora umuti ururamba ku kibazo c'umutekano muke uri hagati y'ubuseruko bwa Kongo mu kunywanisha ivyo bihugu bibiri bibanye, bikaba nanone ku muryango w'ubutunzi muri Afrika y'ubuseruko. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira igiteye ubwoba ni ingene Perezida Evariste Yahunze n'icubahiro wacu ajeje kwivanga muri ibi bikorwa vyose bishobora kudukwegera akarambaraye. Evariste Yahunze wewe yagereza igihugu c'u Rwanda kuba co bagiterera umuhari w'inyeshamba RED-TABARA. Evariste Yahunze agasaba yuko igihugu c'u Rwanda corungika abagize urara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Evariste Yahunze nubwo biruko ntashobora kubironka na gato kandi ntashobora kubishikako, kuko u Rwanda rutomora yuko izo ari impunzi kandi zigengwa n'amategeko na cane y'ababijejwe. Niko amasoko yacu muri ico gihugu c'u Rwanda amenyesha. Evariste Yahunze yatanguye kwiyamirizwa n'abanyagihugu batari bakeyi, aho nanone hatanguye gukwiragizwa impapuro ziriko Evariste Yahunze kandi zimenyesha yuko ategerezwa gutanga imiho ku neza y'abanyagihugu. Mbaye kaze, turaza kugaruka tubashitsako amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Ese General Niyombare arashobora gushikirizwa ubutungane? Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira aremeza yuko ivyo vyose bidakunda. Mbahaye kaze, turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntibisiguritse kubona ukungene Perezida Evariste Yahunze kwibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye bishobora gukwega akarambaraye nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka dutanga umuco kuri aya makuru nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Indege ya Rwandair itegerezwa gushika nga i Bujumbura kugira ngo ifashe abanyagihugu bayo. Niko abanyagihugu basaba igihugu c'u Rwanda. Abo ni abanyarwanda bari nga bapfungiwe mu makampu agiye atandukanye mu busho butandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Umunyarwanda ariko arahigwa nk'impyisi. Niko amasoko yacu avyemeza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Mugabo ibi vyose ntibikwiye. Mubona ko iyi ngendo ya Evariste Yahunze idahiteka igihugu cacu c'u Burundi. Uruja n'uruza rw'abantu birajeje kumenyekana yuko inkuru mbi cyane hagati na cane y'ibihugu bibanye bitandukanye ibandanye bitosokara. Ni nyuma yuko ku kibuga c'indege citiriwe Meke Ndada i Bujumbura hoho ibintu bejeje guhungabana. Ku munsi w'ejo niho nyene hamenyekanye yuko sinyari zavuyeko. Amaradiyo atandukanye tariko arakora neza. Tuze kubigaruka ko twumviriza uburyo bw'idonido. Timuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.